nakajambo kanyuma gahari nashaka kunkundisha abantu man nashaka kunkundisha abantu kweli nashaka kunkundisha abantu bawe bagukunde dukundane twese amahoro haleluya. Ico cyumviro kwanza caje gute kumva yuko ushobora gukora content nk'iki? Abaririmbyi nibo nabonye bamprefera nibo nabonye bombona bongeza kure ku ntambwe nkeneye kugerako. Natasha nyene twaramubonye kuri airport basi twa niho twari turi kuva mu gatondo twari turi kuri airport rero turamubona yari surprise tu yari karanyaruka amufashe surprise burya ari abantu badakunda yuko bafatirana rero umva namufashe surprise yari karanyaruka mu bisanzwe. Aba promoters mu bisanzwe bakeneye amahera umva nk'ijya kayanje yabaye nk'umu artiste kwiyumvira kumposta jewe kwaje kaya ka video naragapostinze Natasha nawe caragaposta umu artiste maze kubona afite umutima mwiza yadugije abana benshi kandi nubakibikora ni Natasha. Natasha ni umu artiste wa mbere ndanakunda nakuze ndamufana Natasha nufine. Natasha akenshi aba content creator canke impano zikizamuka ziramwegera bamukuza wumva ngo yanteye imigeri abandi ko zomba ngo yanteye amakofi ko muranumva yuko imbere yuko umuntu ashobora kugufasha hari gihe umwereka aho ugeze ushobora ngati Natasha je ndashobora kuba mfisa yambura yawe kugira ngo nshobore kugurira je nk'ubu ndiko nakusanya inoti blaze none ugeze kuranga 200,000 moto nicari kuri 200,000 kandi nkeneye burya ngo iPhone yego moto nicari kuri 200,000 kabisa kandi biba bigoye yani no nkeza gukora exetam kintu no kubwira woshikana nk'amajana 5 basi siko hama Natasha ndazi nawe ayo nyene 5 yo babura yo yagushirirako kamera Dizari kuri des. Urashaka kuri des. Tari muri des amutama. Je mvuga isukuri sinibesheye moto. Nakubititse. Abe yuko ya telefone nipfuza kugera ko iPhone 12 nzoyironka ugira nzoronka ishusho rimeze neza. Muri commentaire mani baranshwanira vya hatari. Muri 2030 ibona ko azora umuntu ameze gute? Kim Classic ya muri 2030. Ndibona yuko nzoba ndi nka Starboy muri 2030. Ubona yuko uzoba uri nka Starboy. Starboy afite izina rikaze mu Burundi. Ni mu content creator kaze Starboy. Starboy twaravuganye moto. Twaravuganye yaraniye n'impanuro kandi ndiko nazikurikiza. 3 kuri Starboy amajambo 3 kuri Natasha. Ntanguriye kuri Natasha. Cyambere ndamushimira kuko ijya video yapostinze yarampaye ikizere yuko nigeza ko umuntu wadanje mu myaka 3 iri imbere nkuko wabivuze kabisa. Yarampaye SP yo gukora aranyereka ati pete yangu bandanye ukora uzoza ni bukebuke. Icya kabiri ni umuvyeyi ni umwana mwiza. Icya gatatu Imana imuje imbere mu byakora. Kim Classic wagwa fresh kabisa meze neza yes bakunze Step Media kagasore kishima kagasore kazegwe nyuma kagasore gakora iby'Imana ikunda kagasore kanyu murabizi yatamubwiye nta tuganze dore kugira ngo tubazanire amakuru agiye atandukanye. Uno munsi natewe iteka natewe bakwe umwe mu bene data n'umusore akiri muto akeneye gushigikirwa mu bikorwa bye by'iterambere. No munsi turafise mu content creator ni Kim Classic mugane n'umuzanyo kugira ngo tuje kuyaga byinshi atubwire impamvu yahisemo gukora iyo content kumukumbura hari ibintu byinshi abashobora gukora mugabo kubera iki yahisemo gukora iki. Mwaramubonye agiye arakora ama video agiye atandukanye ari kumwe na Starboy the Ship ari kumwe na Bahi ari kumwe na Natasha la Bamba boss n'abantu uvuga yuko bashoboye kumwereka yuko bamushigike mu bikorwa byo namuzanye kugira ngo tuje kuyaga. No musigaye kiza kwa kirekire ni John Gasore Kiship Ben camera ni Shadrack reka tumaze tumwakire kiri gute ma brother fresh kabisa umeze fresh neza niteka ridasanzwe duteye kuri Step Media. Thanks sana brother. Ariko bro je ndumwe abantu uvuga yuko ndagukurikirana cyane ibikorwa byawe kuri Facebook tuvuga ko ariyo page ukoresha cyane. Yego ndakoresha Facebook cyane. Urumwe mu bantu uvuga yuko tugerageje kuraka urubuga rwawe ukunda gukora bwa content bwo mu ibarabara. Narakubwiye imbere yuko dukora ikiganiro ati naje natangiye kujya nyene ati imbere ni heza ariko mu nyuma tubona ugeze muri nkundisha abantu ariko imbere yuko dushika muri byinshi abantu benshi bifuza kumenya Kim Classic ni umuntu ki. Kim Classic ni umupromoter w'umurundi mu mwana cishakisha tu akeneye kugera kure. Twumvuze kwishakisha twumve miki kwishakisha kwishakisha kwirondeza mu bisanzwe kwirondeza
gupambana gucaja na hariya tubugira urabe yuko wogera ku ndoto zawe. Yes, yani Kim Classic numwe mu bantu bavuga yuko genda kwanza mu mbere ko dushika muri byinshi abanzi babwire kwanza imbuga ziwawe ko ari abantu batigira bamara ikiganiro barabakanu gatangura nshaka tuvuga ikiri kare kugira ngo babanze baje kuja gushigikira ku mbuga zawe zose ukoresha. Bagukure izina bazakoresha n'igihe kugira ni Kim Classic kuri YouTube, Kim Classic TikTok, Kim Classic Facebook, Kim Classic imbuga zanje zose na IG ndayikoresha ni Kim Classic. Ntavuze amajambo menshi reka tubanze tuje mu catuzanye. Kim Classic uno musi turabona ukorana n'abaririmbyi cyane cyane content yawe kwifatira cyane cyane ku baririmbyi. Kim Classic ico cyumviro kwanza caje gute kumva yuko ushobora gukora content nk'iki? Abaririmbyi nibo nabonye bamprefera. Nibo nabonye bombona bongeza kure ku ntambwe nkeneye kugerako. Abaririmbyi yego ariko novuga yuko si wowe novuga yuko ushobora gutuma bishika ku ndoto byawe binyarutse urashobora no gukira akantu kiwawe kakagushikana kure bitagoranye. Mu bisanzwe iyi content nkora nkundisha abantu ni content nkora nkunze. Rero biragoye kugenda ku muntu asanzwe gukundisha abantu kandi nawe atabantu afisa mukurikirana biba bigoye nyene. Nimako ugenda ku muntu mu artist akombwa ati nkundisha abantu niyo usanga ibintu biko biragenda neza kabisa. Ni wavuga bakumva. Hano vuga hari abantu benshi bakwatatse mu commentaire baravuga ati Kim Classic kubera iki kwigana abanyarwanda wariganye umwege we Bogari. Abantu benshi turavuga ati kubera iki Kim Classic kwigana ijya content yawe Bogari waba baravuganye hoho nta kibazo ushobora kibiri hagati yawe so kwigana kuko yewe Bogari n'umunyarwanda nanje ndi umurundi. Muga iyo content tuyizi kuri we oya nanuwonzi yewe Bogari nanuzi nawenzi. Okay, tubwire ngere byari bimeze kugira ngo ushobore gurana Natasha ko ni ibintu biba bitoroshe kugira ngo ushobore kumubwira ati Natasha mfasha kino kintu amana bakakigufasha. Guhana Natasha ni ibintu byari bigoye cyane gusa nyine twe twarabishitse ko turamusabanya dukundisha abantu kandi yarabikoze turayimushimira cyane. Muramusaba nyene mumushike ko none bimeze guterega nturi kuraduha inkuru neza nyene byari bimeze kuko navuga yuko waramushikiriye hama ikibazo cyo barakimushikiriza hama nawe aragitahura. Yaragitahuye arankundisha abantu nyene turayimushimira kandi n'umuvyeyi bya moment ngere byari bimeze ide yaje gute ide kugira ngo uvuga ati none kwanza ho wamenye gute ko je sinigeze menya Natasha ko bagira je kumwakira kuri airport. Natasha nyene twaramubonye kuri airport basi twa niho twari turi kuva mu gatondo twari turi kuri airport rero turamubona yari surprise tu yari karanyaruka kanyaruka tuvuga ati katwe tumurabe turabe ko yodukundisha abantu. Nibuka ka video kiwa karabaye trend. Karabaye trend. Kandi Natasha novuga yuko yarakuretse kwa gushigika nawe yarabishizeko. Ndayimushimira cyane. Okay, Natasha ego mu nyuma warabimusabye amara bikwemerera. Na challenge yabaye hagati ko hari gushikiriza ikintu umuntu akabanza kwanza kakwankira. Oya abantu benshi bayifashe nabi bayifashe nkuko yandiye imigaro. Nta migaro yandiye kubera yuko naramutahuye nawe wari jambo yakubwiye umengo namufashe surprise. Burya ari abantu badakunda yuko bafatirana. Rero umva namufashe surprise yari karanyaruka mu bisanzwe. Yari karanyaruka agenda yaravuye Dar es Salaam muri Tanzania. Yavuye muri Tanzania. Yavuye Tanzania turamubona kuri airport. Turamubona ati nkundisha abantu nawe arabinkorera naho yabinkoreye agenda. Yabinkoreye agenda kuya nta mwanya yarafise wo guhagarara tu. Twarabonye nyuma yaho nyene wacu postinga video uri kumena bahe ucu postinga ni video uri kumena Starboy ship. Abo ntibakugora. Oya bajya gukora basanzwe ba content creator nyene babantahura mu bisanzwe. Babantahura nago bangoye kabisa. Okay, uyu munsi novuga yuko tuko turaronka impano shasha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi zirakeneye gushigikira. Ariko ari kintu numvise aba promoter cyangwa abamaze kubaka izina nta kintu kimwe bakora bamarira mwebwe. Aba promoter nyene aba promoter b'abarundi aba content creator baba bashaka amahera bro. Ego ico kintu naracyumvise Jombo je novuga yuko ngira ko yataho ndigeze. Badufatiye kuri aba Starboy aba Justega n'abantu novuga yuko bafise izina bashobora kuduza n'impano. Mugahageze mu mwanya wo kuziduza nturiko turazibona. Mubo rakeneye ko tubona cyane mu biganiro. Kubera iki wowe nikiye kintu ushobora kubabwira aba promoters ubusanzwe bakeneye amahera. Umva nk'ijya kayanje yabaye nk'umu artist kwiyumvira kumposta jewe baje kaya ka video naraga postinze Natasha nawe acaraga posta urumva
hajya hari kuba base idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi hajya ni namahirwe uburonse yo kugera kure ku ndoto zawe uba wipfuza kubona umu artiste agupostinze ku rubuga rwiwe rwa Facebook rukuze ibintu biba biryoshe cyane hajya baca ba promoters baca bagakubita yaciba base idasanzwe akagaposta bakagira gute gusa ntago vyabaye kubera ko ntibakundana nta rukundo ruhari aba promoters bahe message kubera rumva novuga yuko uno munsi turakinira gushigikiranira yego kabisa nta rukundo ruhari aba promoters baba bakeneye inoti bakeneye inoti urumva usanga nyene bigoye abantu benshi twagiye turamenya kubera abandi with designer twamumenye kubera mipro numwe mu bantu kuvuga yuko bakunze kuvuga yuko yaragerageza gushigikira impano ariko aho no munsi turabona hano dufise amazina abo nyene ba Juste Gaël bande nta kintu kimwe ko aramarira abantu bakivuka bakizamuka ariko bo bafatana na babandi nyine bamaze kugira amazina bafatana nabajya nyene kandi nabyo si ibyo kabisa byo mu artiste maze kubona afite umutima mwiza yadugije abana benshi kandi nubakibikora ni Natasha ni mu artiste wa mbere ndanakunda nakuze ndamufana Natasha nufine nakuze ndamufana nubere nka babandi abantu bafana Natasha kubera baze bafite icyashanwa marike oya si ico je ndirimbo za Natasha ndazizi zose ira zitatu sasa reka gusohora wambonye kandi numvise ngo muzira afite ingoma unshaburekura indirimbo nyinshi za ndazizi gusa amazina nayo nzi gusa nyine ndazi kuziririmba uko nyene hari abantu hasigaye zibiri amazina yongora kuziririmba gusa ducishirize kugira yumve gushigikira ibikorwa bye Natasha be yindi ni gute indirimbo yiwe umuguta mushigikira kamayi oya ndamushigikira reka wait akanyuma hariho hindukira nagenda zivuge blaza umva gute nagenda zivuge kabisa uriko tubwira ibintu nyene kadufatire kuri Natasha nyene Natasha akenshi aba content creator canke impano zikizamuka ziramwegera bamukuza wumva ngo yanteye imigeri abandi ko zomba ngo yanteye amakofi igora bafasha kubicanye n'uburyo bwo kubijanye n'uburyo nta kintu ushobora gusanga kubijanye n'uburyo no musaba nyene tu cyangwa uri muri bandi uvuga ati jewe kintu ndamusaba gusa guma nkundisha abantu nandi nta buryo bwiwe nkeneye oya kubijanye n'uburyo nayo twategeza kumusaba nyene akatumenya gatoya ku buryo nyene ko yaje nk'ubu muri ibintu ndimwo ndabona imbugamizi cyane ndabona imbugamizi telefone nkoresha sigwanje ndatira usanga nyene biriko birangora nkeneye kumusaba aturonse tunoti zo kugura telefone ariko muranumva yuko imbere yuko umuntu ashobora kugufasha hari gihe umwereka aho ugeze ushobora ngati Natasha je ndashobora kuba mfisa yambura yawe kugira ngo nshobore kugurira byo kabisa byo ndabirimo sinicaye ndiko napambana nyene ni umuntu novuga yuko arakunda abakozi arakunda n'abantu bakora niyo mpamvu nari ndakubwiye ati urashobora kumbwira ati Natasha je muri uno mwanya mfise inoti ingana uko muga haburaya je kunterera ntaco byo babintwara aje nk'ubu ndiko nakusanya inoti blaze none ugeze kuranga 200 muti nicari kuri 200 kandi nkeneye burya ngo iPhone yego muta nicari kuri 200 kabisa ganye biba bigoye yani no nkeza gukora exeta muti no nkeza gukora exeta ndayikoze mu kwindwi biba bigoye kabisa nyene no nkiva school ndiko ndishakisha nyene kiyede ngenda hari ankupiti kiyede nkabika 10 kabisa nyene biba bigoye kabisa ariko je nk'ikintu no kubwira woshikana nk'amajana 5 basi siko hama Natasha ndazi nawe ayo nyene 5 yo babura yo yagushirirako kamera Dizari kuri des. Urashaka kuri des. Tari muri des amutama. Je mvuga isukuri sinibesheye muti. Nakubititse. Muga ndakunze ukungene ushobora kubivuga ati jewe niyo nkeze ishure niyo nkora exeta. Ntiwashimye kuca wicara. Oya, sinasimye kwicara kabisa. Nyene ndiruka nkapambana. Yose ahantu ava 10,000 ngatora nkabika nkashira ahantu kugira ndabe yuko ya telefone nipfuza kugera ko iPhone 12 nzoyironka kugira nzoronka ishusho rimeze neza. Muri commentaire mani baranswanira vya hatari. Man ndakubona barakupiga bana. Bogerageza kuvuga telefone. Nibiguca intege kama brother. Wapi kwiri. Je commentaire cyo kiucambere gitanci intege. Commentaire y'umuntu. Wapi. Okay, uno musi turi muri 2026. Kim Classic muri 2030. Ibona ko azora umuntu gute? Kim Classic ya muri 2030. Ndibona
yuko nzoba ndi nka Starboy muri 2030. Ubona yuko uzoba uri nka Starboy. Starboy afise izina rikaze mu Burundi. Ni mu content creator kaze Starboy. Ego kabisa. Okay, aduvuye muri 2030 muri 2040 nawe tuvuga ko King Classic nawe yibona. 2040. 2040 blaz. 2040 twumve gaje. 2040 biragoye. Biragoye gutora aho nzobandi. Gusa 2030 nyuma y'imyaka 3. Ubona ko uzoba uri Starboy. Ubona ko nzoba ndi Starboy kabisa, nzoba ndi content creator wa mbere mu Burundi. Ndakunze kumva yuko Starboy ni umwe mu bantu uvuga arafise power ashobora kuduza impano. Biramaze gushikaho nawe ukamushikiriza ico kibazo cyo. Starboy twaravuganye muti. Twaravuganye yaraniye n'impanuro kandi ndiko nazikurikiza kabisa. Yes, bakunzi ba Step Media King Classic turi kumwe musishimye ko dukora ikiganiro kinini genda mushigikire ku mboga ziwe zose. Afise page ya Facebook ifise abantu batari bake n'ibihumbi bimukurikirana kandi ni video ziwe zirakurikirwa, ariko kugira ngo ntashobore gucika intege yababwiye ashaka guhindura telefone afise ibihumbi 200. Mugara akeneye ukwiza umuriyoni kugira ngo nawe bashobore kuzaratanga image nziza kugira ngo abakunzi b'ibintu bashobore kurambira. Yes, ni je wenyene kagasore kishima gasore kahezegwe n'Imana. King Classic turangize kuri kino kintu amajambo 3 kuri Starboy, amajambo 3 kuri Natasha. Ntanguriye kuri Natasha. Cyambere ndamushimira kuko ijya video ya postinze yarampaye ikizere yuko ntegeza ko umuntu wa danger mu myaka 3 iri imbere nkuko wabivuze kabisa. Yarampaye SP yo gukora anyereka pete yangu bandanye ukora uzoza ni bukebuke. Icya kabiri ni umuvyeyi ni umwana mwiza. Icya gatatu Imana imuje imbere mu vyakora kabisa. Starboy dishima. Starboy nawe nyene nuko nyene impanuro yampaye ndiko nazikurikiza. Icya kabiri nawe nyene ndamushimira ku mpanuro yampaye. Icya gatatu Imana imuje imbere nawe mu vyakora. Yes, bakunzi ba Step Media kagasore gishima kagasore kazegwe n'Imana. Sisi rapome for urabyikino iganiro making ashobora kumazugira subscribe. Navuze amajambo menshi. Reka ndabwiye peace out cyangwa back na mimi. Mtafurahi sana.